Muri byinshi kuri micro rero ni harite mani rambona hari asimapata bapatanisho kuri kamera naho ni murangira n'isi yose ntigera siba aramuze mu DJ Frank aya demanda rero twatewe iteka rero nkuko nabije kwivuga igihangange reka dukora byinshi na cyane mu gihugu cy'u Burundi mu ntara y'Ibitoki n'ahandi hatandukanye ngirana rero idondore acababwira n'ikintu nkeka nakazi nakunda kwitazira cyangwa ukunda kumutazira. Murakoze cyane ndabakuye abantu bose abarundi abanyamahanga bariko barakurikirana INAMUJANDI TV izina ryiza cyane twese dukenguruka nitwa Irambona Alain Nova numvuganara kandi nkurikiye mu ishirahamwe ryitwa Rusizi Limited. Rusizi Limited jewe n'abandi turi kumwe muri Rusizi Limited dushika 19 hari abari ngahe Burundi abari mu Jumbura abari ngaho CIBITOKE n'abari hanze y'u Burundi za Australia za Canada za Etats-Unis bose bahurikiye muri TikTok Summer Time n'abantu bagiye hamwe nk'abavuka ntara bashibyumviro hamwe mu ntumbero yo kwerekana kino kiyaya ciza Imana duhezagije kuno kuremwa neza bon paysage y'u Burundi Imana duhezagije CIBITOKE en l'occurrence hama irimo nziza byinshi irimo amashuha irimo dogodogo irimo kurubu kwa kirima nariko numva ko muheruka kuja gutembera mu kibira murashaka kukagezi kandi namujyana kuri micro rero ni harite mani rambona hari asimapata bapatanisho kuri kamera naho ni murangira n'isi yose ntigera siba aramuze mu DJ Frank aya demanda rero twatewe iteka rero nkuko nabije kwivuga igihangange reka dukora byinshi na cyane mu gihugu cy'u Burundi mu ntara y'Ibitoki n'ahandi hatandukanye ngirana rero idondore acababwira n'ikintu nkeka nakazi nakunda kwitazira cyangwa ukunda kumutazira. Murakoze cyane ndabakuye abantu bose abarundi abanyamahanga bariko barakurikirana INAMUJANDI TV izina ryiza cyane twese dukenguruka nitwa Irambona Alain Nova. Burya rero abantu baribaza ngo Alain Nova ni izina gitazirano mugabo niryo zina ryo hanze official ni kambe no ku ma document ama diplome n'andi impapuro nitwa Irambona Alain Nova. Navutse nitwa Uwitonze Alain Nova n'ubwambe ndakivuze kuri media navutse nitwa Uwitonze Alain Nova mugabo ala base bicara bahinduka nisanga nitwa Irambona Alain Nova kubera ko kuri epoke yiwacu ibintu byakonku udatwe konku ni waje mu yitwe hari gira bavuga ngo hari umantaje bavuga ngo urashobora gutwitora wahama mukanganya amanota n'umuntu afite izina riri hafi yakabiri wacagenda imbere yawe rero umva Uwitonze iri n'umwisi yose mwishije nahamagabwa hari utwaziraga bari inyuma yanje na shamu hamagagwa inyuma hamagashira ko Irambona namuvumwe ngo nawe witwa mani Irambona nanje twa Irambona tumba ko tsaneza ni Irambona Alain Nova umenyesha makuru yabigize umwuga novuga journaliste professionnel no kuri no mwuga wonyene nkunze hambavu y'ibyo rero nabitanguye kera nabitanguye mbere nk'imwe university 2003 natanguye amatarisi muri journalisme tujya biganiro bitandukanye ku radio mugabo ninje neza muno mwuga muri 2007 biciye muri radio culture aho naremesha ibiganiro bitandukanye birimwo iby'ururimi ikiganiro savoir plus hari ibiganiro by'umuziki cyane by'amaco nakaranga ikiganiro ku muharuro ikiganiro indimburo ikiganiro isango n'ikiganiro cyitwa Slam kino ranim ubu kikise cyitwa Plaza Slam byose nibyo biganiro nakoze muri imyaka 10 namaze kuri radio culture ubu rero ni journaliste indépendant kuko nkora iby'iwanje benshi barashukunyita mu consultant hanyuma bikatora inzira. Yego ngira ngo urahije kumva rero Alain Nova ingena haje kwidondora mwese ngira mvuga jeho kuri jewe ndi ntakantu gatonya kuko numutama numubahwa muri byinshi ati rero Alain Nova uyu munsi wagiye kumutembera kugira ngo yage cyane muvugane kukijanye niki. Alain Nova muri iyi minsi ku itariki 9 yarateguye igikorwa ciza cyane mu ntara ya CIBITOKE igikorwa bita Summer Time ni kintu rero cyashituye abantu novuga cyakoze abantu ku mutima muri make nivyo nje kuyaga nawe kumve yavyumviye gute hanyuma namwe mvuga ati akwiriye ngahe mu muhangahe abandanye cyane hagarike
twarahombye cyane twarungutse na cyane mu ntara ya CIBITOKE. Imbere yo kukumbura cyashimira ku cyumviro cya CIBITOKE SUMMER TIME umwidondoro wanje nibagiye gushira ko n'umuvuka ntara ntara ya CIBITOKE komine ya Mugina zone ya Rubona umutumba wa Kagurutsi agakingira igifunzo nize amashuri y'intango kuri école primaire Nyanderama n'ubu mbere tuko ibikorwa byinshi byo gusanura iryo shuri kuko amabati twe twigiye ko hari muri 85 naho bariko barategura umenga paroisse ego amabati yarashaje hari aho tumaze guhindura hari impome zageze ziragwa turavyo rero numvuga ntara kandi nkurikiye mu ishirahamwe ryitwa Rusizi Limited. Rusizi Limited jewe n'abandi turi kumwe muri Rusizi Limited dushika 19 hari abari ngaho i Burundi abari Bujumbura abari ngabo CIBITOKE n'abari hanze y'u Burundi za Australia za Canada za Etats-Unis bose bahurikiye muri CIBITOKE SUMMER TIME n'abantu bagiye hamwe nk'abavuka ntara bashimye hamwe mu ntumbero yo kwerekana kino kiyaya ciza Imana duhezagije kuno kuremwa neza le bon paysage y'u Burundi Imana duhezagije CIBITOKE en l'occurrence ukahama irimo n'ivyiza byinshi irimo amashuha irimo dogodogo irimo kurugo kwa Kirima nariko numva ko muheruka kuja gutembera mu kibira murashika kukagezi ka INAMUJANDI ibyo byose ni ibikorwa byiza eka mbere hari n'ibindi bibanza byinshi bitandukanye biboneka neza yuko hariho nk'umurima w'icyayi hari Buhoro hari amapinusi yo kumurehe uja iruboni wacu hari ibibanza byinshi ubona yuko bimaze biteye igomwe rero twagiye hamwe turavuga tuti tuzokwama dukora ibintu byotuma intara ivugangwa kuruta na cyane cyane muri positive mu neza igenderwa n'abantu benshi kandi ihurumbirwa kuko ibyo two turakora ntawo mpahaririza ko ku munsi wa gatandatu atacumba na kimwe kiri mu ntara CIBITOKE na cyane Rugombo na CIBITOKE na Buganda cyo bacaragitegera nk'umuntu kubera ko abanyamujumbura abanyamakamba abanyamuyinga abari bavuye Ngozi abavuye mu Rutana abari bavuye hanze aba diaspora bose benshi bari baje muri CIBITOKE SUMMER TIME ya deuxième édition kuvuga cyari kigira kabiri yari kabera hariya kuri dogodogo aho iboneka neza yuko abantu babyitabiriye kuru neza no gushigikira kandi concept twa dufise hamba vyo kuryoherwa ku muziki wa DJ Asero, DJ Patman, DJ Frank, umuvuka ntara na DJ Barme barashikuzifatamo neza barereka ati ega natwe twashoboye mbere baratangaza na DJ Alida nawe rabishishije mu radyosha rero DJ Barme na DJ Frank aho bari hose ndabugeni salute tukatubandanye urugendo turi kumwe amatalent mu CIBITOKE ni menshi abantu bashoboye ni benshi wewe mapata hambavu y'ukuri ga hosting ndazi ko comedian abikora neza kandi bigashika n'akanoti kenshi ubayeho nibaza ko kaca muri comedy hariho uwitwa Abracadabra nawe nyendazi kari talent hari abaririmbyi bafite amatalent atandukanye ba PHT ba Gafaf ba Mr CC ba Mucho ba Andake ba Demana ba DJ Best bande amatala aruzuye hariho abamaneka nk'umugitio de TOG mbere bafite n'igiteramo le 20 août ndabagira na promotion le 20 août zohuriye kwa general tuzoba twagarutse tuje gushikira batoyi bacu bo mu TOG hariho abantu benshi batandukanye bakora ibikorwa bafite ingabo zitandukanye kandi bakora ibikorwa bihesha isura nziza iteka ino ntara duhamagarira rero abavuka ntara n'abakunda ntara gushigikira zino ngabirano na bino bikorwa yego Alenova uravuze ati igikorwa ni cya kabiri tumaze gutegura uravye igikorwa cya mbere niki cya kabiri nikihe ukwiha amanota meza gusumba kuva utanguriye Rusizi Limited ni ego nka CIBITOKE SUMMER TIME ni cya kabiri muga kuri agenda ya Rusizi Limited ni giteramo kigira kane gikozwe hari igiteramo cyabaye itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere 2020 hariya hepfo mu Nyabuhwezi ahantu hitwa Bugateri muri Buganda hafi ya Rusizi aho benshi babimenye ntabwo byari benshi cyabaye kingeje n'iki DJ Alida ariko yakavuze umuziki ku makarto akorera ku karton muri nature inyuma yaho je turakora icyo twise Nyamachoma Park and Chill
nyama choma pake nchi chaba itakizi munani mengo nabari lo munani cyangwa ko hari kwa gatatu kibera mu Nyabuheza hari inyuma ya Museko abantu batahazi n'impande y'ibimuga higira amashu abana bagenda mu batabagenda mu buga bw'amaso bari hari abagendana mu buga hirya hari amazu. Okay, Nyabuheza turakora evenement ya kabiri aho twatangupima turagerageza turaba abantu nitwa bwabona abantu abari bo mu ariko Nyabuheza byarasumbije mu ntuze Nyabuheza arasumbije gateri mugabo Nyabuheza nayo imvura ikiradukura inyama ziranyagirwa abantu baranyagirwa mugabo muri vibe ugati barabimenyera kuko Nyabuheza hari afite ikintu hisangije n'ahantu hari nature idasanzwe n'ahantu uri uhari urespira icyo bita l'air pur nukuvuga umuyaga wa vrai uvuye muri Congo ugafatana n'u Rwanda ugafatana n'u Burundi ugaca muri Rusizi ugaca biduga bisa neza cyane. Nyabuheza icyo gihe twarabonye experience twatubona igicapo cy'abantu tubaze abantu bitaba kandi public nini hari n'abava mu zindi ntara kuba gitogira handi hantu hagutse. Première édition rero ya Summer Time tuca tugenda kuri Togoto gitaki 10 z'ukwezi kw'indwi kuko mu ndinganizo ya CIBITOKE SUMMER TIME ni gufata ijya weekend ya kabiri abantu bavuye muri weekend bavuye mateka ya mbere ya independence yo kwikukira cyo dufata weekend ya kabiri cyo tujya mu CIBITOKE SUMMER TIME turakora le 10 juillet turabona ngene bimeze kwinjira kwari ku buntu aho mbere twari dufite na celebration cup ya Bumamuru yatwaye coupe du président umwaka uheze hanyuma turakora ngira ko rero nsangereranya ujya mwaka abantu bari benshi cyane gusumba buno mwaka mugabo bakonsoma buke gusumba buno mwaka abuno mwaka bari basana bari bakeye kubarane basi mugabo barabanywi tukiri ngaho rero aho ati bari benshi mugabo ntibakonsoma umwaka wa mbere ati abu nawe rero bari benshi umutima mugabo barakonsomye gusumba icyo nakubwira cyo namwe mbere yo kumushimira lo boss wa Dogodogo Herman yarakoze neza kuko amaze kubona edition ya l'année passée ubu kwaciye dusanga yongereje ikibanza burya Dogodogo yaragutse hari ahantu bakweze hariya ni ahantu hatari hato nk'imetro na 330 urumva icyo kibanza cyiyongereye rero ibyo tuvuga ati bari bake kuko ntitwaciye kuhuzuza ngo twahujije umwaka uheze mugabo kandi hariho concept zitandukanye umwaka uheze kwinjira kwari ku buntu mugabo no mwaka byari 500 ukaronka inyobwa ibihumbi 10 muri VIP ukaronka ikinyobwa ukaronka 20 muri VIP ukaronka ikinyobwa abantu rero na promotion ya Royal na Amstel Petit Amstel beshu abantu rero baje no mwaka bari abantu baje muri evenement bakunda ibirori sabaje mu gakuku ko kubuntu kwinjira ku buntu tuzogenda uvura ndibona umuntu ashora inoti ya 5000 akayitanga ku muryango kugira ngo tubigire neza twaciye turondera ubuhinga twokoresha gutuma abantu badasubumana cyo dukoresha PayWay icyo bita Buja Pay. Buja Pay yaguhitike ugacupa ngaho ukayitwara ugeze hajya bacha bishikira kuri scan ugaskana ukaraho kari original no kuri turashimira abantu baje apana akavuyo yaje gukonsoma oxygene badakonsoma inya n'ibinyobwa haje abantu bari serieux baje gukonsoma concept ya evenement no guhimba hamwe edition nayo yarimo yindi concept gina mu muri celebration ka kuko imana ruteye iteka umugwa mu mamuru urashobora tsinda uratwara coupe du président ucuri yongera na uburi kukiyeka bijya bikombe byose bibiri barabonye byari sur place INAMUJANDI TV mwari muhari mwarabibonye abantu barashona gukora ka geste guterera amata y'abakinyi rero abantu baraje baranaryoherwa kinacho umwaka wese twatanguye imenga amasara atevye umwaka wese twatanguye sonorisation abantu bayanga bayigaye kandi byari byo vraiment cyo ati ubu rero no gutangura kari saa 4 no kuri saa 0:27 umuziki wa utanga kuvuga Dogodogo kandi no kumakinga sure yuko sonorisation yabaye correction ndiko nakora ibiganiro nabwiye abantu tuzoba umuziki w'imorura bisiga ibisiga cyane baza katanyoni yagereye Dogodogo vyinshi zarajabutse gutembera ikongo bashaniza nibaza ko zizogarukira ibiheze ego Brarudi icyadihereramo ikiye kuri Amstel iki tuzana cyagikamyo cyakiduka kinini ikamyo cyose cyabaye gito ego no amahero bacabaza nationalisation ikwiye bamwabaza nova ahari sawa tugetse ngacha turenze ntoyereka mbaza abantu muri public hewe mumva umuziki gutongwa ni sawa
tuduze ngo ya muza mutumenya amatu gusoma respect kuri Amstel, respect kuri Brarudi kuri iyo sonorisation mbere ari podium kabana sonorisation n'amatara bigeze 18 urabonye ko hahinduka abantu bose nibindi kuri dogo nuko ndakubikira akabantu kitari ko munani zo kwezi kwindwi mwakuze igisango yamaze kumenyekana abantu bari muri diaspora bavuka mu CIBITOKE cyane n'abakunzi b'intara CIBITOKE mufate amavakansi yanyu mwibuka neza ko le 8 juillet tubakeneye kuri dogo kurya nyine akavyande kameze neza cyane batubara bakeneye kandi bagire n'uruhara mu gusapotinga ama initiative y'abavukantara kugira ngo ino ntara igiterambere n'igiwacu nizovamo ko yacu kandi nta kuza tuzerinze twebwe muri Rusizi Limited tuvuga tuti avec ou sans sponsor turakora evenement turonka abadushigikira turakora tutabaronka turakora kuko umwe wese avuga ati za miliyoni zana zibiri zana zitatu zana tugakwiza hamwe bivanye n'ibyo umwe wese yasho kutanga tugaca tugabura en proportionnellement hamwe ngo bugirigiri bugira niho dutandukaniye rero n'ayandi ma agence événementielle twebwe tubabantu 19 nkura bivutse 19 batandukanye jewe baramfata ko ndi mfise ubumenyi bwinshi mu byo kumenyesha amakuru no muri communication turafise aba ingénieur ba Clovis bakora muri Buseko turafise aba informaticien witwa Hervé Contrat akora nawe muri Buseko turafise aba agronome turafise aba économiste turafise abantu bize construction hari nk'abantu bakora mu by'amakonstruction turafise aba ingénieur kandi bazi ibintu gukora iby'amatara iby'ibyuma en fait n'amatara menshi yagiye turafise abamoda turafise abazi mu bya fashion nka bedero mu tibiza fashion turafise novuga n'ingabiro zagiye hamwe ari nyinshi tuja hamwe dukurikije wa mwibuse kuvuga ngo ubugirigiri bugira babiri kandi bavuga bati ukuboko kumwe kuri yaga ni kwimara ubugi mugabo Faransa nabo bavuga ati l'union fait la force gutyo rero CIBITOKE Summer Time deuxième édition yarayibaye abantu barakenguruka abafise amahoteli nibo kwidoga abafise amarestaurant nibo kwidoga tukiri ngaho baridoze bakunzi ba INAMUJANDI TV baridoze kuko sinovuga ngo yuko bidoze ngo ntimwabagira ibyo bakeneye je nagenda babwira yuko si kwidoga ukundi nagenda mushigikira yuko byagenze neza Alenova aha mu CIBITOKE hari ubari bwinshi utahora buronka abakiriya hari amahoteli menshi atabaronka abakiriya mugabo ujya munsi ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi amahoteli yose yayuzuye atarakabanga niye strategy mwakoresheje kugira bisumbirizeho uko byari byatanga strategy twakoresheje bwa mbere ho twaravuze tuti kuri edition ya mbere harabidotse twabuza aho bajyana strategy twakoresheje ya mbere nuko twabukinze amahoteli yose yo mu CIBITOKE menshi ashoboka twari yabukinze hari abantu rero bafashe hoteli nka 2 semaines avant abati jewe nzoba ndahari mfatira hoteli ni ntanayizamo je nzoyikibazo hari n'abantu banagije bagyohego bari bagira ko kuryama harabazi baca barishyura n'ubu rero harabakivuga ati ubona yaba byokozwe nk'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 yigwira icyo uvuze rero ukivuze kumbure wewe mugabo n'abandi umwakiyazi wacumise bariko baradusaba ko tutosura gukura abantu kwidogodo ko abantu bokeshiza kwidogodo no kwitanganya kwa twaharaye muza happy people byose biraryoshe rero la année prochaine tugiye kwicara nabo dusanga turi kumwe dufatanye mbere no mufatanya bikorwa wa mbere dufise ubu yamaze kwiyarinya avuga ati twebwe turi kumwe mu rugendo nka Brarudi biciye muri Amstel twige ingene le 8 juillet ntaje gutaha abantu bazora ari kwidogodo gusika buce ego hama abarongozi b'intara nabo turi en parfaite collaboration ndashimira mbere buramatari wacu colonel de police Kareme Bizoza ndashimira commissaire provincial de police ndashimira musana wa commune Rugombo hajya dogodogo muri Rugombo ndashimira commissaire communal de police abo bose turi en franche collaboration hana bandi tutavuga mugabo babuwa dufashanya kugira ngo dushire hamwe ibikorwa hamwe iterambere turibone turi kumwe gutyo rero akabanga dufise ni gutegura ibintu en avance tukiha umwanya kwiye urumva nkuko nakubwiye itariki 8 z'ukwezi turacari mu kwindwi ndakubwiye iyi itariki yo mu kwezi kwindwi umwaka uza bizigura ko nabajya abantu bakwega ibirenge
mwarabonye ko ama companies yari makeye kwidogodo hariho Brauti hariho n'iyindi agence ifise yari kuri adufasha muri security yitwa free agents akandi nakibagiye nibo bari bahari mugabo kandi hariho n'iyindi imprimerie yadufashije mu by'ama design yitwa Brand Fashion Burundi n'abaganda badusupportinze gusumba abarundi ariko urumva amabanki ntayo twabonye baratakwaga ibirenge imagine tumubirije abantu bareri mu bitatu kubera iki uwo muntu akora business atoza guprofita icyo kintu rero atoza guprofita icyo kintu nawe gikorereko dukoreshe nova nawe dukoreshe kijya kintu mbone akanya guhapfunira urugoye hari amabanki yashatse kuza ku munota wanyu turabwira tuti ntibikunda twege ndimo twice design twamaze gukora logo twaragiye byose amafishi mureka muzoza ikindi gihe ayo mabanki surtout en l'occurrence ariko aravyumva ariko amabanki akorera ngaho mu ntara y'Ibitoke hariya abiri twituye yakweza ibirenge mugabo nge barabonye resulta hariya yandi twari twaretse mugabo akaryoshe kari wacu muri Rusizi limited bagenzi ama companies ama banki abandi bose bakaba entrepreneur mushaka visibility mushaka ko ibintu byanyu bimenyekana cyakuri korana na Rusizi limited hamutse mwirekana kuri INAMUJANDI TV ni televiziyo ngaha mu ntara kugira ngo ibintu bitora inzira hama nizera ko rero design yo mwakuze mugenzi izo bimara igicapo twatanga kuciga surtout twatuna ibibanza byiza ifo yuko nta bantu baronka nka kuri le confort hotel nabona ko ahantu heza cyane biboneka neza yuko dushaka yuko hubwo n'abandi bantu bubaka amahoteli menshi kujya evenement zose ziri big kuko urazi ndabwira indoto dufise ndabwira indoto ya 2024 ya kuri Rusizi limited indoto nous rêvons turarota ntidushobora kwemera ko iyi nyabutatu u Rwanda u Burundi na Congo hariya Congo hariya u Rwanda hano u Burundi ntidushobora kwemera ko bigira ikibazo nako navuga rero nka Rusizi limited gusa rero navuga ndavuze nti ikicapo n'indoto yacu ya TikTok Summer Time 2024 hamwe Imana yodufasha ibintu byose kavyatoye umurongo mu Rwanda twidagadura kujayo abanyarwanda baza muri Congo twidagadura kujayo nabo baza gutyo nuko tushaka ko hano tuzotegura evenement y'iminsi yo itatu weekend yose vendredi samedi dimanche nta motive abadivantiste baza vendredi batahe 18h isabato taratangura samedi baruhuka bakatolika n'abaputi baze abadivantiste bagaruke samedi 18h tugumaho hama dimanche tukubandanye twese tumumvanga kugira ngo ibe nka festival kandi cyo gihe turashaka yuko hado harimo abartiste bo muri Congo arabigoma arabiukavu bazobaje ngaha arabwa mu Rwanda ikibangiraga mu Bugarama cyangwa Kamembe bazobe baje natwe tunywane gutyo ino ntara yacu ino nyabutatu ndavuze inyabutatu tuyikamisha umusaruro mwiterambere mu vyiyumviro bitandukanye hamwe bitorenze bakozi ba INAMUJANDI TV murumva imbono ya Alenova nabo bari kumwe muri make Alenova kari karavuga n'intumbero INAMUJANDI ivuga ati dufise ibibanza byiza by'iratiro dufise ibiti byiza nibaze yuko hari n'igiti batwagiye ahantu twagiye batubwira ati igiti ncaba cyambere muri Afrika mu kugororoka n'ubwiza bwayo kiri wacu mu ntara cy'Ibitoke kinga mu ntara cy'Ibitoke muzokibona vuba ifoto muzoyibona n'ibindi sinzi naho ko bamaze gucunga ico giti oya navuze n'ibindi mugabo sanitse ko dufise n'ibindi ntaramenya nico cyambere muri Afrika cyiza kigororoka komine yagwa muri komine ya Bukinanyana muri komine Bukinanyana okay komine Bukinanyana byose niyo biri none akagezi kanyamujyane mu kibira ari Bukinanyana igiti cyiza Bukinanyana okay hariho n'amashuha numvise avuga imugwi no muri Mabayi no muri CIBITOKE na habiri ubu nyene tugomba kubananya ibyigwa tumenye neza mbega ayo mashuha ari hehe hama nariya asanzwe atwiye kuruhwa ategurwe ku buryo ahamagara ingenzi bakaza kuravya basanga bo
nukuri ngira mvuge neza nahari heza ubu hifotoreje ifoto wogira amakenga yo kwipubliya ego ata bitandukanye n'amashuha yubatswe mbere n'abasirikare baba ofisi bavuga mu Kayanza barubatse amashuha vuba mu Kayanza heza cyane cyatwaye miliyoni ng'amajana 2 numvurira rugo rero mustani wa rugombo canke na cyane mustani wa rugombo n'abandi barongozi niba conseil communal yoronka miliyoni 100 cyane kiriya kibanza bagihaye ingufu bigiye muri priority cyo kamisha umusaruro y'amafaranga kandi imisi mikene kuko turinjira kuri ritme ya tourisme dasanzwe gutyo rero novuga nti itiza ni byinshi tuvuze akagezi kanya mujani tuvuze biki mugabo twibagiye neza yuko hari n'ibindi tutazi rero amateka ari menshi kwiterambere twese turi kumwe twebwe tugashokwa no mpamvu turakora ibi bintu dushiramo ingufu nyinshi kugira hagira abandi batoyi baza barabibona batwogere ni muri noboge na kwitwege nabo batangure binjire bakora ibindi bikorwa niyo mpamvu navuze ngo tuzoza gusupport igiko cha TOG fashion show yabo ya Lavant Woods and Rusizi Limited hanyuma mbere tubafashe n'ibindi bishokenewe mbere n'aba sponsor bo bakunda Rusizi Limited turabahamagariye no kuraba ko boshyikira bandi batoyi bacu ba TOG kugira ngo igikorwa cyabo nabo kizogire amateka si cyambere bakoze babujuje kiriya kibanza mugabo ubure dushaka kuzo birimo innovation concept nziza cyo gutuma ibintu bisa neza gusoma ego ngira murumvise rero bakozi ba INAMUJANDI TV tuko turayaga n'umubahwa ndetse umuntu twese twe dukereye gukura kw'ivyumviro byiza birashe ndacacana mu ntara yacu ya CIBITOKE ariko dufasha ibikorwa byinshi ibintu bitari bike yaba abantu twese twari dutahura twari kumwogako yaba abantu bose bari kubona kagomba ko tuvyaza umusaruro ibikorwa byacu twe tugakora twondena Alenova arahari kugira mu mukoresha Alenova ahari avume basi asiga trace abandi bantu bazogira gute bazokora asuko ego mapata ego nakoze ko evenement yambe nakoze mu ntara cy'Ibitoke hari muri 2012 ego nazanye Satbi na Mukombozi ico gihe tugira concert ku Ruhinyoza ico gihe abakongomani bari baje ico gihe amayase yavuye ukinanya na yavuye mabaye bari baje ico gihe n'abanyarwanda bari bavuye kambi bari baje Satbi agikusohoka navuye bise dane nama akiririmba nyerera abadada babije Ruhinyoza twatwaye ucuci aho 2012 munyuma ndazana Harijo na Mukombozi munyuma Harijo na Emewisana munyuma ndaza ino kandi kumwe na T-Max n'ubitwa Matabike ubu rero iby'abaririmbyi kumbure tuzobigiga twakutrazana aba DJs ubu rero turashaka yuko tumindi vibe itera ariko abandi bose uramaze kwaga ariko abakomedie mabata comedie umuti wawe uri kuziga uri kura n'abandi bose imiti yanyu banyere mpano mu ntara y'Ibitoke nimucike intege umuti wanyu uri kuziki hamwe na Rusizi Limited nta numwe dusiga inyuma batoza barayone ko DJ Barme yabemeje kwidogodo na DJ Frank yaremeje n'aba DJ baravuye buje bavuga ati izi touche ni za vrai jenge navuga ati oh wow nawe bisigura ko n'aba MC bafise iyo ngabirano dushaka kubalokaliza tubabone hama buryo tuzovuga bazabire tuva abantu bose bari mu entertainment bari muri vibe kuba bava mu CIBITOKE harabatebera ko mvugina mu CIBITOKE vuga mu CIBITOKE nimunyendeko noneho tuvuga Bujumbura ko mu 2025 tuvuga mu ntara ya Bujumbura ubavuga ngo ndi muri CIBITOKE azaba ari quartier ya intara ya Bujumbura bandi wanze bandi mu CIBITOKE bano mu Bujumbura hariya mu Kabezi za Mubimbi aho hose turi mu ntara imwe bisigura ko rero CIBITOKE Summer Time hari tuzohindura n'izina niba tuzohita Bujumbura Summer Time niko keza CIBITOKE nizohindura irashobora kubera mu kindi kibanza ko yavuze yituko mugabo kandi tafite evenement yitwa Nyamachoma Park and Chill iyo rero ibera muri nature irihe turabaza ko yumvira hariya ku mudugudu bahita ku mudugudu twarabonye ahantu hasa neza turamaze kuyumvira n'ahandi hantu hamwe kabarazara hari ahantu kwa Nyabakabaraza hari ahandi hantu ruguru yo kwisamwe hejuru yo kwisamwe ndahabona hari agasozi turamaze kuyumvira ko twikora mu cyayi hari buhoro muri hotel hari yabuze neza agasozi kari hagati turamaze kuyumvira ko twikora mu mapinusi ari ku murehe uca irubona
turamaze kubona nyama choma pack and chill yumva yo ntikorera ahantu tuyigura ahantu muri nature mu ishyamba ibibanza ni byiza integuro ni nziza ibyimvuro ni byiza kandi twizere ko bigiye kuca ku murongo bishigwe mu ngiro kandi nubwo turi benshi asijewe gusa navuze ko harimo n'icyo cyenda hari wanshimye na Peter umukade muri NSS hariho ba Jean Paul Kaganda ari muri Amerika ubu harimo ba Remi ndashimiye cyangwa tumwita gahanga ni secretary executive wa CDN ari muri Australia mbere kwiye evenement yari kwidogodo ko twari kumwe barabona ko yarakaze muri sécurité yari chef wa sécurité harimo ba Demos Democrate harimo ba Remi harimo ba Marlène harimo ba Kiki Christiane harimo ni benshi ba Legi de budget harimo ba Legi de jour harimo turi benshi harimo ba Bella harimo yani benshi ndo ba Clovis na Boss ba Clovis ba Hervé ni benshi birashe bitomoye bipanze bigeze kubiri ku mwanya dushira hamwe tuvati iki ni bon gusumbiki hakatera imbere twese turi kumwe ego ale no vangira muri ko murumva nkuko natanguye ndabivuga ni mu mukoresha ni mu muhibiko bakora ni mu mwereke ni mu mwogeko hanyuma hari abantu nkuko yamya bivuga bafise ibikorwa by'abashaka kumenyekanisha mwegera berekeze mumenyekanisha ibintu byanyu mu muceko hari amakampani menshi ga mu CIBITOKE amabanki menshi hari ama menshi ariko arakora ibintu ngaha mugabo nibashaka kuja hamwe ngo bakore ni mwegera mu mukoresha ariko arabereka bavuga ati jewe uvuze ico kintu cyane isosiyete kandi ikomeye yari hajya kuri dogodogo n'abashefu bari kuri dogodogo baciye bahamagara umuntu ngo ko mutatwandika ikete mu dusaba sponsor no watangiye babona ati twaracerewe ku munota wanyu ndabasabye muhagarike iyo ngendo yo kwipfuka bukeye hagarika iyo ngendo yo kwipfuka bukeye ivuke hakirikane abakozi ba INAMUJANDI TV ikiganiro cy'umunsi kiraryoshe nibisazi sinokubwira kandi biki nitwoheza vuba ariko reka tumukengurukire cyane yongere avuge n'akajambo kanyuma yongere nika akajambo kanyuma ndokavuga ngeze ku mpanda canke sinda hano hariho n'akajambo gashingura cyangwa gashinuka cyane bakunzi ba INAMUJANDI TV ndabahamagare kuba ndambira subscribe muri benshi turakeneye ko niburi uyu mwaka wa 2022 uza kurangira INAMUJANDI TV tugeze kuri kombe mu bumvise kombe abone ni bakenye cyane no tubitangura no bitangura turashaka 10k ibihumbi 10 muri aya mezi atatu kwa jina la Yesu ni Jesus name niza ya Yesu Jesus name turashaka 10k make sure yuko wagize sabone cyane hajya ugakengeri wagize kuri sabone nta nakimwe bisaba make sure ko wagize sabone subscribe kugira ngo ntuze murakikwa n'ibyiza byo kuri INAMUJANDI TV televiziyo yiwacu hano mu TikTok iwacu hanyuma icyo ni cyane n'igisabo muhama ikindi naco mubahamagare kugira ngo bafashe kubahama bafise kamera nziza ndayibona hariya William Tipa ari hariya Frank de Mana afise kamera nziza gose babaye ama image meza skuyi kandi ngamurarabona nizi image kuza neza hanyuma ibintu bitora inzira nsabe kumwe wese yotera imbere akabona neza yuko twisubize nsabe rero umwe wese umugande we yoterera tukurire hamwe tujye hamwe mu iterambere dufashanye dusupportingane hama ibiroze kuvyerekeye rero wishuye nabo duhamagira abantu bose kumva yuko mwaje gusupportinga kino gikorwa cyacu nimugira amahoro murakoze cyane bakozi ba INAMUJANDI TV ikiganiro cy'umunsi kirakirangiriye ngaha nabundi mwari kumwe ni Eric Manirambona.